Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika, kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Mu Rwanda ishyaka riharanira kurengera ibidukikije rirahakana ibirivugwaho ko ryaba rikorera mu kwaha k'ubutegetsi buriho. Abantu twebwe twavuze kuva tutangira ko dushaka opposition tukanabikubitirwa tukanabifungirwa kajya no muri exile, iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera. Uyu ni Frank Habineza, umuyobozi akaba n'umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Muri Kenya, Perezida William Ruto yirukanye abaminisitiri bose asiga Vice Perezida Rigathi Gachagua na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi. Umuryango wa OTAN watangaje ku mugaragaro ko Ukraine iri mu nzira idasubira inyuma yo kuba umunyamuryango. Naho Uburusiya bwashyize Madamu Yulia Navalnaya, umupfakazi wa nyakwigendera Alexei Navalny, ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Kenya aho Perezida William Ruto yirukanye abaminisitiri bose asiga Vice Perezida Rigathi Gachagua na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi. Nimwe mu nkurikizi z'imyigaragambyo y'urubyiruko iherutse guhungabanya igihugu kubera ibibazo by'imisoro n'ibindi. Thomas Kamilindi. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kuri televiziyo, Ruto yasobanuye ko yafashe iki cyemezo yabanje kubitekerezaho neza no kumva cyane ibyo abaturage bavuga. Ibi biragusha ku myigaragambyo yabaye mu kwezi gushize. Bamwe mu bari bayirimo baturiye ingoro y'inteko ishinga amategeko, yahitanye abantu 39, yatewe n'umushinga w'itegeko ryo kuzamura imisoro. Nicyo kibazo gikomeye cyane Perezida Ruto yarahuye nacyo mu myaka 2 amaze ku butegetsi. Byatumye yisubiraho umushinga w'itegeko arawureka. Icyemezo nacyo gikurikiwe rero n'icyo gusesa guverinoma yose. Umukuru w'igihugu cya Kenya yatangaje ko iki cyemezo gitangira gukurikizwa aka kanya. Babiri mu bagize guverinoma nibo bonyine kitareba, ni Vice Perezida wa Repubulika Rigathi Gachagua na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi. Perezida Ruto yavuze ko agiye kugirana ibiganiro bigari n'abanyakenya b'ingeri zose n'imitwe ya politiki ku mugaragaro cyangwa no mu mwiherero kugira ngo ashyireho indi guverinoma yaguye igomba gukora neza kurushaho. Hagati aho yasobanuye ko minisiteri zizakomeza gukora uko bisanzwe ziyobowe n'abanyamabanga bazo bahoraho. Tuve muri Afrika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika OTAN usaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutazatezuka hatitawe ku bizava mu matora ateganijwe muri iki gihugu mu kwa 11 mwaka. Abahagarariye umuryango w'ibihugu 32 bari i Washington DC, nyine muri Amerika, mu nama yabo ngarukamwaka. Uyu muryango kandi urizihiza imyaka 75 maze ushinzwe. Ibihugu 34 rero bigize uyu muryango wa OTAN bikaba byatangaje ku mugaragaro ko Ukraine iri mu nzira idasubira inyuma yo kuba umunyamuryango. Thomas Kamilindi. Mu itangazo rusange bashyize ahagaragara, abakuru b'ibihugu 32 bigize OTAN aho bateraniye mu nama yabo ngarukamwaka i Washington bavuga ko ejo hazaza ha Ukraine ari muri OTAN. Bati tuzakomeza kubishyigikira kugera yinjiye muri OTAN. Jens Stoltenberg ni umunyamabanga mukuru wa OTAN. As Ukraine continues its vital reforms, we will continue to support. Mu gihe Ukraine ikomeje kubaka amavugurura yagutse, natwe dukomeje gutera inkunga inzira idasubira inyuma yayo yo kwinjira muri OTAN. Ni ubutumwa bukomeye bw'abanyamuryango bose ko dushaka koko ko Ukraine yinjiramo kandi ko turimo dukorana na Ukraine kugira ngo bibe. Abagize OTAN bashimye amavugurura Ukraine yatangiye mu nzego za demokarasi, ubukungu n'umutekano, biganisha ku bisabwa kugira ngo igihugu cyemerwe muri OTAN. Ukraine ibaye umunyamuryango byaba bivuze ko abandi banyamuryango bayirwanirira. Niyo mpamvu Stoltenberg yashimangiye ko itazinjiramo igihe intambara Uburusiya bwayigabyeho itararangira. OTAN ivuga ko idashaka kurwana n'Uburusiya cyangwa kugaragara ko ibuteye icyugazi.
Uburusiya bwashyize Madame Yulia Navalnaya ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba. Uyu mupfakazi wa nyakwigendera Alexei Navalny utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yaguye muri gereza mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, aho yarangizaga igihano cy'imyaka 19 yari yarakatiwe. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini Nahazwi. Uburusiya bushize Madame Yulia ku rutonde rw'abantu bagirizwe iterabwoba n'ubutagondwa inyuma yo ku munsi wa kabiri w'ino ndwi ico gihugu camusohoreye umutahe wo kumuhagarika. Umutahe wo kumuhagarika wanditse ko yagirizwe ivyaha birimwo ukuba mu migwi y'intagondwa n'iterabwoba. Ingingo yo kumuhagarika yasomewe muri sentare y'i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya atahari. Ntasanzwe aba mu Burusiya kuko ari mu buhungiro. N'agahemo kenshi Kila Yamashi yahoze avugira Alexei Navalny yanditse ku rubuga rwa X ati mbega ibintu vyihuse vyerekana ko Navalnaya ariko akora ivyiza gusa. Uyu Kira nawe nyene mwomenya ko ari mu buhungiro. Yulia Navalnaya tuributsa ko yarahiye akarengwa ko ategerezwa kuzokorera mu ngata umugabo wiwe Alexei Navalny mu rugamba rwo kudatinya kwerekana ibitagenda neza ku butegetsi bw'Uburusiya. Kuva umugabo wiwe yitavye Imana yumvikana kenshi avuga nabi ubutegetsi bw'Uburusiya. Amashirahamwe yiwe yose yarahagaritswe mu 2021 yagirizwa gukora ibikorwa vy'iterabwoba. Abenshi mu bakoranye nawe vya hagufi baraciriwe imanza zirimo iz'umunyororo uremereye. Amakenga y'uko umugabo wiwe Alexei Navalny yishwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yarwanya atihisha ni menshi ku mpande zitandukanye zirimo n'izo mu makungu. Imbere y'uko apfungwa, Alexei Navalny muribuka ko yigeze kurya ishano rikaze yemeza ko yahawe n'ubutegetsi bwa President w'Uburusiya Vladimir Putin, hama mu nyuma aja kugivuriza mu Budagi. Amaze gukira yaciye yihutira gusubira mu Burusiya guhangana n'abategeka ico gihugu, ari nako guhava cagwa mu munyororo inyuma yo kuwutabwamwo. Mu biyaga bigari duhereye mu Rwanda, aho ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party rivuga ko ryaregeye komisiyo y'amatora ibibazo by'ihohotera ryemeza ko abarwanashyaka baryo bahuye nabyo mu gihe cyo kwiyamamaza. Rirahakana kandi ibirivugwaho ko rikorera mu kwaha k'ubutegetsi. Frank Habineza uriyoboye aravuga ko ntabwo bishoboka yuko bagiye bahura nabyo muri iri shyaka byagaragaza ibirivugwaho ko rikorera mu kwaha k'ubutegetsi. Asumuta Kaboyi. Mu kiganiro y'itangazamakuru kuri wa kane, Mukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora ntabahuriye nayo babayemo mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura. Kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere 26 muri utwo turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka Ngoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo. Muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politike cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politike itandukanye. Nuvuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane. Ngoma twabigaragaje, na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo, bafungisha n'amaduka ahantu hose, abantu bose kujya ahandi. Umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rulindo babigejeje muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Twashatse kumenya iki komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party. Tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madame Gasenzigwa Oda atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama, gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone y'igendanwa. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Frank Habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi. Yateye ibyatsi abavuga ibyo, agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abantu twaba twavuze kuva tutangira ko ishyaka rya opposition tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile. Ngewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri. Navukiye mu buhungiro ndanje nguze nza no mu gihugu cyanjye ndanje sura no mu buhungiro inshuro ebyiri. Iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera? No, turakorera Abanyarwanda. Iyo no mu nteko batubuje kuvuga, abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabirukana no mu nteko muzatakaza umugati. Kandi tweza gutwaje mu nteko gukorera imigati. Ntabwo byarekeye aho twakomeje duhangana n'ibyo bibazo. Yewe naza komite ya discipline twazigiyemo niba n'umutabizi nayo ukabibabwira. Nigeje mu nivuga kuri impunzi zo mu Bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko. Ubwo se muramuzi iyo tuba turi ku muriro
abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda. Mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza, umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka, abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo, ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije, avugurura ubuhinzi. Umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari iby'ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka 6 rimaze mu nteko ishinga amategeko, ari wahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora. Iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza, ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko, aho twavuze ibintu byinshi twahuye tuzakora bigakorwa, leta ikabyemera bigakoreka, kuri abaturage ubu bafitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha, iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda, nibyo tubizeza babona ko bizakunda. Nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ni nke cyane kurusha ibyiza twabonye. Twaba dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza, ari abadepite baziyongera ko nabivugaga nibura bagera kuri 20 ndetse na perezidansi y'ubu tuyifiteho, turimo kwifatisha intoki kuri 55%. Twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politike y'u Rwanda bavuga kuri uku gutsinda kwa Green Party. Twegera Dr. Bukanani Ismail atubwira uko wabibona. Tugiye ku mukandida nka Green Party, Habineza Frank, murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje. Aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu 2024 uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo, yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho, kuko nawe ni umwe muri icyo gihe umaze kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko. Imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye. Aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka, akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije nuko yabonye amajwi muri 2017. Ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma. Mu matora y'ubushize mu mwaka wa 2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi ze n'ibice 4% ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri 7,000,000 bari biyandikije kuzatora icyo gihe, usanga yaratowe n'abagera ku bihumbi 28. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Igihugu cy'u Burundi, aho niho tugiyeho amashyaka atandukanye yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite azaba mu mwaka utaha 2025 na 2027. Thierry Ndayishimiye, byifashe biti? Imwe mu migambwe twaganiriye irimo APDR, urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi, FPI, umuvukano w'abarundi b'ineza, hamwe n'umugambwe w'abadasigana Iprona. Honorable Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona avugana n'Ijwi ry'Amerika yatubwiye imigabo n'imigambi mishasha izoshigwa imbere irimo kugwanya inzara n'ubushomeri byiganje muri iki gihe mu Burundi, mu gushiraho ibizotuma ubutunzi bwiyongera, ubutungane bugakora neza, ndetse na kamwana wa mama mu gutanga ubuzi bikigizwe inyuma, hamwe no guhungura abarundi bahungiye hirya no hino n'ibindi. Ikindi amenyesha ko uwo mugambwe uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire n'ayandi makungu. Amahoro n'umutekano mu vya politike bikomera, demokrasi ikomera, abarundi bagashobora bakishira bakizana, na cane cane tukumva ko umuntu ari mu gihugu c'amavuko agashikiriza icimviro atawe umuraba igitsure, ubutungane bugakora ukuri kwamye, tukagwanya kampinga yanje butari mu mugambo uri ku butegetsi ugasanga urabuze akazi bari ufise ubwenge. Abarundi basubirane, kuko igihugu y'abantu batari hamwe, abantu bahunze bashobore kumva ko nabo bota baterere naho nyene n'umugambi ukomeye mu mugambwe. Ijwi ry'Amerika ryavuganye kandi n'urongoye umugambwe FPI, Fraternité des Patriotes Ineza, Francis Rohero. Nawe avuga ko mu mugambwe wabo bifuza ko umurundi wese agira ijambo kandi akamenya uburenganzira bwiwe n'inyuma y'amatora. Ico dushaka kuzana gishasha no kumvisha abantu yuko umurundi wese ahari, igihe cyose tudafise vision, mu kirundi bashobora kuvuga ngo ni imbono, ishobora gutuma turema ubutunzi bw'iki gihugu, abantu bose bakaronka ico bifuza mu butandukane bwabo, ntaco bizomara ngo nuko batoye naka. Francis Rohero asanzwe yari yaranitoreje ku mwanya wa perezida wigenga mu mwaka wa 2020, ndetse akaba yarananonosoye ibijanye n'ubutunzi. Avuga ko bazoshira imbere politike yo gukorera ku mugaragaro, haba mu mafaranga leta ikoresha muri ibi na biriya, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bumere neza.
ubwa mbere ni ukwerekana ingene haba ico bita investissement muri monde rural mu banyagihugu, ingene amahera y'igihugu akoreshwa. Uno musi turerekana ingene amahera ya leta menshi usanga mu mabije aguma duga. Uno musi tugeze ku miliyaridi 5,000 by'amahera y'amarundi ya budget, vyerekana ingene ayarenga 70 aguma akoreshwa gusa mu cyo bita fonctionnement ya leta gusumba ku investissa kugira ngo abantu bashobore kubaho neza. Twanavuganye na Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR ugiye kwitabira amatora ku nshuro ya kabiri kuva utanguye gukora. Avuga ko nawo witeguriye amatora yimirije mu Burundi, aho asaba abarundi kuzotora imigabo n'imigambi izobagirira akamaro kuruta gutora umugambwe. Ubu mbere muri amatora gukurikirana neza imigambi itandukanye, bagatora imigambi irashe, imigambi izobagirira akamaro, hakunigana ku gutora yababaye bica nk'ibiriya. Ku kijanye n'ibibazo bihanze Uburundi bishobora kuba ikibazo mu gihe c'amatora, Francis Rohero avuga ko abarundi bakwiye kumenya ko ibibazo bitaronkera inyishu rimwe, ahubwo hari inzira bicamwo, bityo bakwiye gutekana bakazotora neza. Gutekana no kudashaka kwibaza yuko vyose bitorerwa inyishu mu kanya gatonya. Amatora azasi azotora inyishu ibi biriko biraba vyose. Iyo migambwe ivuga ko iruhande yuko yiteguriye kwitabira amatora, ariko ifise imbogamizi ku mafaranga menshi isabwa kugira ngo yemererwe kwitabira amatora, kandi abarundi bari mu bukene budasanzwe. Aho ku mwanya w'umukuru w'igihugu ayo mafaranga yavuye ku miliyoni 30 ajanwa ku mafaranga miliyoni 100. Mu gihe c'amatora abakenyezi n'abigeme bashishikarizwa n'iyo migambwe kwitegura kwitabira amatora yimirije, kuko ari nabo benshi mu gihugu, bityo iyo badatoye bituma hari amahirwe atakara ku bene gihugu no kuri abo mu bijanye n'iterambere. Umugambwe APDR wemerewe gukora ku mugaragaro mu Burundi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2013. Umugambwe FPI nawo wemerewe ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Ni ukuvuga ko umaze amezi 6 gusa utanguye gukora ku mugaragaro. Ni mu gihe umugambwe w'abadasigana Iprona watanguye gukora mu mwaka wa 1958 uza kwemererwa gukora ku mugaragaro itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1960. Kugeza ubu imigambwe yemerewe gukorera mu gihugu c'u Burundi ndetse yemerewe no kwitabira amatora igera kuri 36. Amatora mu gihugu c'u Burundi ategekanijwe mu mwaka wa 2025 hamwe no mu mwaka wa 2027. Ayo mu mwaka wa 2025 nayo abakuru b'imitumba, abeje inama ba komine hamwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Naho ayo mu mwaka wa 2027 nayo umukuru w'igihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Mu kanya turaza gusubira ku yandi makuru areba Burundi, ariko reka tubanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bw'icyo gihugu aho intambara yongeye rero kubura ejo kuwa gatatu muri teritwari ya Masisi hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za leta. Bibaye nyuma y'iminsi mike Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye ko impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo zihagarika intambara kugira ngo byorohereze ibikorwa by'ubutabazi ku mpunzi ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukran Bakomera. Iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa hatanzwe agahenge k'ibyumweru 2 byari byatanzwe n'ako kanama kaoni gashinzwe umutekano. Abaturage bahunze imirwano, societe civile ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo muri teritwari ya Masisi bavuga ko iyo mirwano yubuye mu gihe ubufasha burambuye butaragera kuri izo mpunzi. Iyo mirwano yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo muri lokalite ya Bibwa Nyange muri sheferi ya Bahunde mu teritwari ya Masisi, aho FARDC na M23 batanaga mu mitwe kugeza saha y'umugoroba, nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye y'Ijwi ry'Amerika arimo na societe civile yo muri teritwari ya Masisi. ONU yafashe icyemezo cyo gusaba impande zombi guhagarika imirwano nyuma y'uko impunzi zari zimaze kuba nyinshi mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya ruguru, cyane harimo kubera imirwano aho twavuga nka teritwari ya Rubero muri lokalite za Kanyabayonga, Miriki, Kayina, Kirumba n'utundi duce dutandukanye. Kw'iyo teritwari ubu twamaze kwigarurirwa na M23 nyuma y'imirwano yarangije hafi ukwezi kuva ubwo M23 yageragezaga kwinjira muri teritwari ya Rubero inyuriye Rucuru, ariko bikarangira ihafashe. Icyo gihe HCR yatangaje ko impunzi zavaga Rucuru ya Rubero zanganaga n'ibihumbi 38, cyane kubwo izo mpunzi zageraga muri Rubero zahasanze izindi nazo zigera ku bihumbi 30. Abo banyekongo bose birundiye hamwe, amashyirahamwe ntiyabonye uko abagezaho ubufasha kubera ko imirwano yari ikataje cyane inzira zigafungwa.
Kuri ONU guhagarika imirwano cyagombye kuba igisubizo gikomeye cyane, nubwo ubufasha butari kuba bwinshi, ariko byibuze izo mpunzi zose nizo muri teritwari ya Masisi, Rucuru hagati na Nyiragongo, yewe nizo mu mujyi wa Goma zagombye kugerwaho n'ubwo bufasha. Abanyapolitiki bo muri teritwari ya Rucuru na Masisi bo bavuga ko kubura kw'iyo mirwano bigaragaza ko impande zombi zidafite ubushake bwo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane no gufasha abaturage bahunze gusubira mu byabo cyangwa se bari mu nkambi z'impunzi kubona ubufasha. Uyu ni Bwana Donatien Kibuya Kahima, umwe muri bo wavuganye n'ijwi ry'Amerika. Bari gutuma abaturage bacu bahura n'ibibazo bitandukanye kandi nta n'ubufasha bafite, kandi kuva ubwo yari yemeye ko habaho ako gahenge byagombye gufasha cyane, ariko ubu ngubu kuba imirwano yubuye bigiye kubashyira mu kaga cyane, kandi ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi aba baturage bagiye guhura nabyo. Niyo mpamvu dusaba ko hagira igikorwa vuba na bwangu kugira ngo iyo mirwano nayo irangire, nuko bagaha umwanya ku gahenge katanzwe na ONU. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bo babona ko kuba habayeho imirwano muri iki gihe cy'agahenge cyasabwe na ONU ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Bwana Mafara Luc wo mwishyirahamwe Agissons pour la République rikorera muri teritwari ya Rucuru we asaba leta kuba maso. Toutes nos forces sécuritaires dont les FARDC, les Wazalendo, ingabo zacu haba FARDC ndetse n'izindi serivisi zose zishinzwe umutekano zigomba kuba maso cyane, kubera ko aka gahenge gatangiye kuzamwo imirwano. Ibyo tubona ko ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi cyane muri iki gihe ko bari bakeneye ubufasha. ONU yamaze kubyemera ku impande zihanganye ntizirabyiyumvisha na gato. Bisobanura ko rero guverinoma ya Kongo igomba kuba maso cyane. doit être vigilant. Impande zombi FARDC na M23 ziraterana utwatsi kuwa batubahirije ubusabe bwa ONU kuri iyi nshuro. FARDC ivuga ko M23 ariyo yabanje gutera ibirindiro byayo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. M23 nayo igashinja FARDC gushyira imbere imitwe ya Wazalendo mu kubatera, nayo ikabaza inyuma ifatanyije na SADC. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yumvikanishije ko M23 yubahiriza ku gahenge nk'uko byasabwe na ONU, ariko ko FARDC ari yitubahiriza icyo cyemezo kuva cyatangira gushyirwa mu bikorwa. Nubwo bimeze bityo, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baranenga icyemezo cya ONU. Ikintu nka treve cashizweho na Nations Unies, twe ku ruhande rwacu ntabwo ari ikintu cyatunejeje, kuko urakivuga ibya treve nibwo za renforcement za aduyi ari M23 nyine zakomeje kwiyongera mu duce twa Gicanga, mu duce twa Kibumba, hariya za Gitotoma. Amamodoka y'amafuso apakije yakomeje kwisuka mu gihe Etazini yari yavuze ko hagomba kubaho treve kuko impunzi zabuze ibyo kurya. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yo abona ko kuba habayeho ihagarikwa ry'imirwano nta nyungu impunzi zibifitemo, ahubwo ko ari umwanya wo kongera imbaraga ku mpande zombi zihanganye mu gutegura imirwano ikaze. Niko Bwana Wilson Twitegure, umunyapolitiki wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Bwana Moise Katumbi, yabwijwe ry'Amerika. Iyi treve yo leta zunze ubumwe za Amerika yasabye inyuriye ku kanama k'amahoro ku isi ka ONU, ntabwo twebwe tubibona nk'inyungu y'abantu babiri bari kugwana, kubera nibo bagombwa kubisaba. Leta swate yagombwa gusaba iyo treve humanitaire, nangwa M23 igasaba iyo treve humanitaire. Iya treve humanitaire ntabwo ariyo yagombwa gutuma badafasha impunzi, kubera hano muri Goma dukikijwe n'inkambi z'impunzi nyinshi. None si intambara niyo yatumye tabafasha? Iyi treve ari strategy iturutse ku bantu basabye ira treve kugira impande zishamiranye zitegura intambara zikomeye. Mu cyumweru gishize ONU yasabye impande zombi zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo amashyirahamwe y'abagira neza abashe kugeza ubufasha bukwiye ku mpunzi ziri mu bice bitandukanye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, tugushimire. Dusubire ku makuru arebana n'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Umubare w'impunzi z'abarundi zihunguka zivuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ziri muri Tanzania wariyongereye mu gihe cy'amezi 3 ashize. Biruko mu gihe muri icyo gihugu cya Tanzania bamwe mu mpunzi bakomeje guhohoterwa, rimwe na rimwe bakaburirwa irengero, nk'uko babibwiye mugenzi wacu James Joven.
nka twebwe abantu turi hano bamwe bamwe bipfuza guhunguka abandi tukifuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye. Nka jewe mwumva ndimwe mvugira hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora, numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mudufasha nyene nkuko byari bisanzwe. Ku ruhande rw'abazotaha nabo bagashika hariya bakabafata neza uko bisanzwe. Hariho nk'uwahunze agatoteza, hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe. Jewe nanye numva yuko kubera ntabwo ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye, n'ubu rero ntacyo nshaka. Mfise akana kanje k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye, ndagasabira amahoro ko kwiga kakaronka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru, none ndagatahanye nkaca ndakabura sinoba mpomvye. Impunzi ziri mu nkambi ya Nduta zifuza gutaha, bamwe bifuza gutaha bagataha, amashirahamwe amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi nkuko byari bisanzwe nyene bagomba kwitahira. Hama impunzi nazo zizosigara mu gihugu cya Tanzania bagume bazifasha nkuko byari bisanzwe. Aho kweri je ndasabira neza Burundi ko bwo kumerera neza, mugari nanje leta ya Tanzania kabiramayeho mba ndibereho ko ndaronka nta. Ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo ariho umuntu yozova nka Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya, kuko hariho abantu benshi bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe umuvyeyi UN kazumenga baje kubaderanja, bijya bintu biratubabaza. Natwe rero tugomba kwisigarira ngaha, leta ya Tanzania ikadufata neza, ikaduha uburaro n'uburamuko, ikadufasha nk'uko bikwiye, bishobotse bakatwunguruza bakaturabira ahandi hantu tuja, kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho. Ibyo nivyo nagomba yuko UN yodufasha, hanyuma rero amahoro tukayaronka. Twebwe tugomba kuguma ngaha, turimo turatera tunasaza, abarimavu ngaha turabafise, cane cane abarimavu nibo batugora guhungisha iyo intambara iteye. Twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramwo, hama twigumire mu buhungiro nta kundi. Ni nkuko UN nkuko ibandanye dufashiriza ngaha, iyo bandanya ifasha abo bariko barahunguka nabo mu Burundi, na cane cane urabona nko kuba ushitse mu gihugu wari umaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu, ubuzima bwaho ni gutangura bushasha. Ico rero tukagisaba UN yuko iyo bandanye bafashiriza mu Burundi babagiye, natwe twaba dusigaye ngaha, natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha. Nagiye ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogoma ikaduha uburaro, twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi naho dufise nyene. Nitwumva oya ahubwo bazona twunguruza, je sinifuza no gusubirayo. Jeje ko bonyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakajya imbere, nkabona ko kazongerera akamaro kubera ndagafise ari kamwe. UN nayo igumi dufashe idufate mu mugongo, kuko nta handi dufise tujya, tuzoguma mu maboko ya UN na leta ya Tanzania. Twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu, ariko ntitwifuza gusubira hariya maki ya gihugu. Dusaba yuko twebwe twaba dusigaye hano mudufashe uko bikwiye, mukadufasha nkuko byari bisanzwe. Inshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho kuri mugoroba naha tuyasoreje.